hariho umuntu Elsie aba mu Rwanda agukunda rero yarungikanye ibintu Scott sinzi Scott ibintu usa nabizanye ni umutipe aba mu Rwanda umutipe araba Magic TV double flower yasabye abiri yavuze ati wewe mu bakobwa bose ni wewe yene yumva yo amashurwe nuko Imana kandi ngo aragufana aragukunda afite yaciye mbona ya interview wakora kumukubitiragiza akamaro sisa kandi nari nabivuze hajya katiyo ati imanaje uwo muntu no kurikibara merci go sitafana kwibagiye yo cyangwa foto ndayiposte kuri Instagram everywhere it's your happy Valentine merci bashendagiza St Valentin aragize St Valentin umva give them abiri bana ryohewe yo Elsie St Valentin genza neza nibo abandi odi ikigano cyo kugihenza nibo ego What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir, ici c'est Bella au micro pour Magic Channel TV. Turabaye ikaze turamukije kandi karibu kandi twizeye ko meze neza twebwe ngaha anye tumeze neza everything bless ibintu byose bimeze neza ngira twavyumvise twambaye amano kuntu Valentine is coming. Where is your boyfriend? Where is your boyfriend? Urona abandi Valentine. Ati nondi no aririmba mbwa kabwira je ndirimba. No essence kuririmba twe tugatamba. Je sinjiribi. Valentine is coming. Where is your boyfriend? Where is? Okay. Oh, agenda. Je sinzihari. Tuvyihoze nera. Tuvyihorera ubundi. Tubyizere ko next time. azomuzana couple yacu karibu cyane. Merci. Murameze neza. Anje tabashumwa nambwira agasifu ngibereke ishuka ryawe nera uzobukoze. Agashugwe keza gatobye tubabwira. Abandi bana barakunzwe. Ngo barundi kazi nakudishugura ararikunda. Tanga amashugwe kuva ari muhari arireze guca nk'umubebe. Jiwazi nuvyase ko ashira ku ntebe aguma ari mwizero ngo bisigura gute. Jamais bihunda. Manamaka. Okay. Regrese impamvu namubwiye Scott ava kugira ngo aze kumufata aya mashusho ya mbere ukinasimbuze. Ya. Nacho Scott tuzokumena ubukurikire. Tuzomfasha kuganga umuntu. Karibu cyane. Murameze neza. Tuva bien. Musa n'urukundo muraberewe. Ese babona gashobora kusa n'urukundo. Couple y'umuntu yirabura n'uw'inzobe. Top. St Valentin niyo abantu umwe w'inzobe. Surtout umuhungu. Abe yirabura umukobwa hasinzo. Ibintu by'abantu basa bose bari inzobe canke birabura. Ese aravuze. Sindira undi munsi mukuru w'abantu uze. W'abazungu. Racisme. Yo. Imbuba. Ese karibu nawe. Murakoze. Amara deba yacu nakadeba juste gato ka St Valentin. Ni St Valentin. Genre comment St Valentin genda gute twitwaramwo entre couple. Gute twoyitwara. Entre couple. Ati tabeni yari yavuze ngo St Valentin. Ngo ni affiance na mari. Raba kidike no de fiance. Biba byandiza. One St Valentin kwanza ikibazo kicakiza St Valentin ninde?
ninde ase abantu baramutubwiye ngo yari umupatiri yagerageza ko abapatiri batarongo wewe yagiye araha ibanga baradusiguriye ngo hari mu ngwano abahungu bose bakashaka kubatwara muri mu ntambara donc bakababuza kugira mariage baje kuba basoda rero uwo mupatiri rero mwibanga akacagisha mwibanga mariage rirapfuye bacamfise hani musaza St Valentin hani niya ba katolika cyane voilà ya ariko nabazi twaciye tubifatiraho ni top twabonye ataco bibaye problem irikira twabonye ari sawa abaseriba ko bashurira St Valentin gusumba bantunze jiwaze shahid oya mamem ni ibisanzwe biranga aranyica uranze kutubona umvanda we okay Elsie ati abantu rero bamaranye 7-8 ans 7 ans ibaze Elsie imyaka indwi ntiharagira ko John mwumva murambiwe murarambiranye ico kibazo n'ubone byagituma bivuze gute anyway ari abantu kwanza baba bibaza ko izo seta ari nyinshi ariko naramaze kubivuga ko hari abandi bari mu manefu ou 10 ou plus sasa je numvise abantu batangaye uko twe turi muri seta ati none bizarre kumengo twe tubona nitambirana ugati ngo namubonye ejo nawe ngira mbona gucyo kuri twebwe za vrai les années ça kwanza exemple none ibazi ni wagira mariage n'umuntu mukabana imyaka yose ndashaka guparvenir kumara 7 ans honyene muri séparé honyene ibaze ho mubana mu zimwe rero uzorwa uwo moki ikibazo ntimwigira murambirana ntimwigira murambirana mugabo babonana nk'abashaka muri seta donc ntimwigira nta drame zo gushwana gushwana birashika ukamara insome n'ahebanye basi uraza kubwirana insome nyine mwahebanye urabona abakobwa ukuntu twishofa sinzi kubera nawe byo babigushikira sheri urishofa ntibirenge imbere en couple ugasanga umuntu wamubwiye ati biraheze biramaze kubashikira biraheze ako kajambo igumura yes byari byakera mugabo ni mara 2 jours abana 2 jours une journée n'ibikunda une journée n'ibikunda we petite ngaruka ngaduheza ibintu ngaruka nindabwira uwundi ngo garuka ofete nibigenda gutyo yabivuze muri blague yabivuze muri blague nunonore image ngo ndakanda gukarira gutyo mama cyamwaye twayibonye vraiment twabivuga kuma kera uramuvugira rero urumva kuno bigenda urashaka kuba yakosheje undi ukavuga ariko byabaye kiriya gihe tugitangura nyine kubera nyine uba utari siri ko bizogira na kure yawe akantu gato y'abantu akaca asimbuka hejuru mu kirere biraheze inde n'abakobwa reka tujuru n'abakobwa numva se amavugira abahungu okay nabanda association wewe ni wagomba wisho urumva rero oya byarashika nama gutya ariko après quelques jours umva umutima ukagaruka ukavuga ati abantu sasa wewe akaca agaruka jewe biriya bintu wakoze gutya urumva yidesharja biya gutya na gutya none byagenze kuko jemba ndi muri kesi habaye iki yakagaruka ibya bindi wakoze gutya avuga ati mbona rero ama detail yatumye okay naho tugaca bituma twicara amugira ati rero gutya na gutya tugapanga indi strategy tukumvikana rero ibi sinzo bisubira hari umuntu yavuze bikaca bibanda ngo umukobwa niwe muntu wa mbere ashobora kubloka ahantu hose mukakaguma ari dire ya pere yego voilà zadrame aranyica duso urumva jewe natanguje ntuze ni kampanye mbera nshigikiyemwo na minushe ntibashigikiye ariko bazonshigikira yuko umukobwa ategeza guseda ni kuvuga umwanya wo kugara no kuvuga ikwishofa kubloka utananguye mbona waraheze donc il faut byose woroshe utware buhoro kubera n'ubundi no mu rugo
uzokwiretrouva uko n'ubundi ari wowe uriko urasupporta umva je niko hani bace bibaza ngo mvugiye abahungu kuri wewe ico ciyumviro wowe ucumva gute umve n'undi kuri wowe kuri wowe ico ciyumviro ucumva gute umva ni ari logique ya bien canke ico cuko useda kandi ataguheba kubera ko utamufashe neza abandi hashaka kuzundi umuntu akamufata neza hama we nawe kurazizita wa mu blote acha debarque undi mu mombe muri uwo mwanya wa blote uwo mwanya wa mu blote akaza undi muntu akacitangura kumuhakeye donc rero je mvuga nti pour éviter tout ça nihomeko nizo sivuga tiwantre tu mwaka umuhungu si nubwo yoba uvuga ati uyu wonye nubwo no kubanda muhakeya ibiki ibintu byagucyonya atari umuhungu wo gustayinga cyangwa atari umuhungu Jean uvuga ati ari sérieux arazi ibintu harimo shusha araguheba tugushaka umuhekeya zambere zibaho urumva araguheba ari umuntu ari destiné guheba donc rero ibintu byo kwishofa ugira iki parfois c'est sexy quoi okay tuntu basiri kama umeze guca n'umutipe ugira ko yama oya mugabo biratesa arantu babikunda kama umeze guca unama ego ibirevra ni vyiza kubasumizo ni vyiza guseda ni vyiza ariko imisozo no kwa guseda ni il faut parfois se chauffer kugira bakubaka attention kaka attention agaruka kubwira basigaruka tubivugane uyo mwanya wa reconciliation rero Jean ruba rwinshi gusumba avant sinzi ko muri aho bitama muri routine ingene ashobora kugira ahantu akamubloka apele message WhatsApp Facebook Instagram tutu akacarindira anyuma nuze akacanza kunziza mu nyuma voilà stratégie les filles ok ino musi stratégie ega biri sex usebeshe entreta sawa ni sawa urazi bashayi bawe baje kurondera wenera nondera kurondera hanze uwa mu blozano ustamura like babitesa nyene n'ukuntu umuhungu wewe atazi ivyarimo abira ati kaya gasutwa cega bakangirije le problème et couple là kajabo St Valentin ya couple nk'izi abasigaye gaza mujyame muri barenganya uko wewe uracibwe ngo bigira c'est pas ivyandi vy'imihari afite vy'imihari abikora bisikina shaka bajya mvuga rero yatevye gato yatevye gato umuhungu wanje uramutwaye yatevye azabona nje wawe kwanza alors ushoferi ntuzi guhakeye umukobwa wewe ashembe none weke yamanze kuguka umwene zingana kwe kutabira umaka wari kuza muhira twashwanye na okay none bari kwa blotse wari kuza muhira wari kuza none bébé sexy il faut être romantique parfois ari romantique nera ntusubire nera ari romantique urazi bakunze wa magic twebwe ivyo twabonye sinzi ko azobibereka ariko ariko abakobwa bashaka plus jya okay mwebwe wanyu St Valentin muhimbaza gute iyo myaka yose ni kangahe maze kwihimbaza bishitse muhimbaza gute kubyukuri rero duhimbaza urukundo duhimbaza umunsi umwe ariko uwo munsi nyene uri mu munsi nyene wahari urumva mu munsi nyene ubuzwi ku uri international swaje nawe gusa urumva amakouple yose abantu bose bari marié bose baracelebrate uwo munsi niyo mpamvu urumva no kwifatanya n'abandi donc muri ico gihe nyene turagerageza nyene ku genre bikaba un peu différent ni like proposa kadine abantu babaza ngo je nibere mu mafilme novela zirabaho for sure kuri abantu novela zirahari tubwire shanera yego muri umviriza canke muri keep it up my girl abantu bari seriba more ni bisanzwe natwe twarigerageza bon murayifeta nkuko Jean mwumva ko mukagira un peu spécial yego St Valentin akakwinvita Jean nk'ahantu mu kadine gatesa like
mukaganira mukeshanja ibyamayide creativité naga creativité tu ushobora nkaho yovyibagira umwe yokwibagira kuri St yo Valentin kwibagirika ntibikunda Elsie ntibishoboka oya induru kwanza zo mu mastati ahantu hose yigera Ntushobora kuvyibagira. twatangiye kuyumva iyi umwaka aho twatangiye kumva St Valentin mu kwezi kwa mbere Ego vraiment muri twatangiye janvier kwidogira ngo uraba ngo tuyinjire ngo janvier ukeneye ngo St Valentin ngo iki ngo mars ngo umunsi mukuru w'abagore nta kuntu umuntu ashobora kubicika naho bicike ejo sasa nagumye napostinze bela yabibonye napostinze sana banuze amashurwe abagenzi banje bashanyandikira ngo rero kuri posting batinjabwira bibone ego nyene Elsie nari ngiye kuraba statut yiwe ngenda bimwandikira cyose ngo ashamaze kumbwira okay finally ni boy babimvugiye urumva yapostinze amashurwe nabaza yose yayishize hajya none naramaririye ati nondi ni bon arabizi rero okay sawa wewe kuno ndiko ndabona sasa kumenga loga niwe kiya investi muri St Valentin yawe niwe kandi na makuple menshi nesko babikwiye arico gituma je naje mvugira abahungu none nabo bazurona iki kuri St Valentin vuga ari inyuma bazurona iki kuri St Valentin nabo abatipe abantu muri commentaire bazotubwira abahungu nabo imerite yo kuronka cadeau kuri St Valentin wewe tu as préparé quelque chose bon hari jena hari surprise ko ndakubwira bon mu misi okay izabaye twese tuvugiza apa nino munsi okay izabaye nawe wara hari ikintu mukwiye kumenya St Valentin c'est pas St Valentine donc c'est l'homme qui doit non guys l'homme qui doit chérir c'est l'homme qui doit chérir je suis contre sindavyemeye c'est l'homme qui doit chérir barajije muri commentaire definition ya mbere iyo definition ivuye kwa nena wenyene kuvana gende isinzima ndababwire anemo ni vyiza basikuha intuze nyakado umutipe canke kumuha akantu nyene like no misi sanzu ndamuha kado like singonga kuri St Valentin St Valentin special mugabo ego it is special ariko premier kintu je mbona like kwemera ko abakobwa Jean turi nk'ama fleur turi nk'amashurwe il faut ko iyo munsi w'abamoureux abakobwa bagomba kuba chéri like ukabagira utuntu nyene twiza uwo munsi umukobwa ntaca bakwiye gukora nirarivugiye basha nirarivugiye kuciga nukuciga ko vraiment oya sino kuko natwe nibitugwa nabi vraiment really amakado ndamo no mu misi sanzwe okay no mu misi sanzwe kandi nanjiramo amakado vraiment no mu misi sanzwe ubu tuzora dupartage avant midi wewe après midi kuri St Valentin kuri kira ça te fait quoi nk'umunsi wofata St Valentin kamugira akantu kaga surprise nawe akaba ari umusohokana kuri St Valentin akaba ari wewe kisanvesti ko urumva hari akantu washizemo ngo abakobwa on est des fleurs mentalite ntagitahura cyane kubivanye na situation y'abantu ukuntu turiko turabaho ntibikiri umaze kubona ko n'abamizulimane batakiri nyene ngo bagume muhira umugabo mwacu kandi bo abamizimani ni haramu niko babivuga yego seulement ikintu je nemeza kwike batubwiye turumva l'homme doit t'aimer n'ibiki sawa murabihana ariko ikintu je mvuga nti abakobwa namwe harageze ko muhaguruka investise batipe ba as always Elsie yamameze babwira abahungu gusa yego kubera barariwe ariyo nivyo hari abakobwa rero batigira bana hakado umutipe oya ivyo oya gutanga amagifti hari yuko umuhungu atanga kado ku mukobwa amoke of that ni byiza ko umuhungu nakare twe turi imitwe y'umuryango ni po ariko rero ni icyo bisigura ko umuhungu adakwiriye yo kuronka no birumvikana ego yabivuze ariko précisément kuri St Valentin mbona ko c'est l'homme qui doit umwe wese bivana no kungena bitaho ntaco dusushe faso nimba nawo naco ikindi naco twe kumenya hakuno muri Bible handitse Jean abagabo Imana irabwira abagabo Jean bakunda abagore babo Jean c'est l'amour donc kubera arico bari babuze ko Imana yabibwiye ko bari nta rukundo bafise yababwiye ati
abakobwa nabo gira mugenzi wawe ko ibintu bikomeye bagira respect vos maris kwera mububahe imana yababwiye mububahe ego nivyo really yababwiye ati muwe sumize kubera ko imana yababwiye ikintu na rukundo dufise mwege na ndero mufise voilà niko bimeze n'ukuri yo yaha niko really ngo mubahe utubira abakobwa n'abantu basara nyine twishina ufite nandero bafite mu bisanzwe normalement niyo mpamvu imana ibexige nyene bagumuka nyene turagwana ingumura ngo gusa ndakwereke cyo binenda arabutse byose nonze ndavuga wewe abakobwa muri ega ubuze gucucuma uri kumwe na Nela aha tubona Nela uri kumwe na Nela ngaha tubona Nela wala ucumengo ni zinabigize zo rero abakobwa ari kwanza nenda mwubahutse yakihenda kami kofi wocu tusara utusara ega umuntu yishofeje aramenya ahantu limite kandi nawe nashobora gukubita wewe Nela hako gukubita kumagenda guhinga uruhome vraiment wewe uratanga care kwa Nandi ikwiye iramurembeje ahubwo ararusha iyo reka mbivuge rero abakobwa bwira abakobwa bagenzawe babwira ukuntu bakwiye gufata abatipi babo nonzi wiuno arayitanga tugifti arayitanga akanyitaho vraiment ko ashoboye Cache d'amour dutesa nyine turende amastation barandushe babonye bamagara Ornella Dondi okay jero ndabatuye munze muri amasorti yabo bantu b'Imana baba baberewe Elsie baberewe basohokera ahantu hari class okay nata bari class barahakreya hakaba class barahakreya je muramba ndamastation ngovuga ati okay that's my couple zaruziga ngo numva ngiye ati nuko Imana arabizi bandambwiye ati couple crash nuko Imana yamayambwiye Bella Brem ati mwebwe couple yangira urumva abantu bararyoshe ndetse banari kumwe nondi umenga nahetse imide gusa nana baravuga bari kumwe acamu amwandukize n'ibintu turi ouverte kandi nta abantu baba abansi bacha bijamo ntabarashaka kubateranya bashaka kubijamo ejo baba bateranye mu mwankane nk'abantu bakubwire nk'umuntu aza kubwira ati nondi uku atenda kubwira nonge bovyuba ukabazi wobereka gusa baratuvuga genre ego avant byarigeze kuvuga baraza baramubwira ibijamo byinshi nanje bla ariko nta kintu cyabaye ofete gusa ubu ikintu naha valeur cyane ni pase y'umuntu mugenda mba niyemeje kubana nawe ego pase ni konta kubana n'umuntu ibintu bya pase ntibiza gute kuko ni umuntu sijena umwana w'iwanje sijena mureze yarezwe n'abandi donc ibyo bintu arafise aho twahuriye arafise icyo namukundiye icyo yankundiye donc kuri je ndumva ko ufite ahubwo ma projet kuwera présent ukaraba imbere ibyo bintu bayi konta hanyuma nibizoba n'ivyamwa rero bizobamamwo ivyo nivyo nzoraba je ubu turatanguye uyu munsi turatanguye urugendo rw'urukundo ibyo azokora muri iyi minsi nibyo nzoraba jewe ngiye tuzoba dutamu ngiye muzoba muri kumye pase yiwe donc kuri pase ni pase jambo ryano ndira komeye mushaka mu byumviriza baje kubwira romba none ujya mu tipe nyene uri sérieuse nyene ko like uri umwe canke iki vraiment urumva yamaze kuvyumva nk'icuro igihumbi ku bantu batandukanye urumva like ari ikintu abakobwa tuba dukwiye kumenya en fait pour être honnête jamais narantrompe apana ngo vuga ati ngo donc sinzi bya mamwe canke non umuhungu kenshi ibintu no uyibaza ko araza abivuge ya en fait ego ndabizi ko personne n'est parfait mugabo en tout cas uko ameze ukungene gens afata ukungene tubanye like ndumva ko nta wundi muntu ubwo hoze ngira kirisa tu marayika ari parfait naho nyene ya donc
en tout cas je regrette pas nuko Elsie rero yari yasavye ngo mubwire akaja mu couple mwifuze na St Valentin urumva kurukundo rwanyu ati kugira tumare imyaka tumeze uko ama St Valentin mufite urumva nyene utuntu nk'utwo hama turangize dutega amatwi abakunzi ba Magic na Bella izo secret zo gukundana imyaka indwi mu minota unya 2 semaines turaziheze mwe mu minota umwe gusa mu nyarutsi fete na secret no uvuga ni secret ya mbere utahurana utahurana ofete niyo umuntu yokosha ifo kumenya yakosheje kubera iki kubera umuntu yakosheje ukaca wigumura benshi rero iyo umuntu yakosheje cyangwa umukunzi wawe yakosheje ari ukuntu uca wigumura ntiyari kubikora kuriya ntiyari kubigira kubera iki yabigize ukaca uvuga rero yabigize kuriya n'abandi ukaca ugenda ugatwara ku bagenzi bawe urazi yagize gutya yagize gutya bose bakamubona nabi ure ni ivi na critique zikaca ziza urumva kinjira mu ibintu byinshi muco gihe utusanga bice bihagarara ukasanga wabonye ko yakoze ikosa kandi yakubabaje ariko iyo utangiye kubibaza kugerageza kurondera impamvu yakoze icyo kintu nubwo yoba ari ikosa wayi wabikoze cyagenze gute ubikore ikindi naco yakubwiye muri icyo gihe urashobora kumenya uca utahura kwanza ukavuga ati yabikoze kubera iki yakubwije ukuri akaba honnête kuri wewe muri icyo gihe biroroshe kumenya kugira ngo nawe umufashe kwirinda kutazobikora kandi kutazobisubiramo muri icyo gihe uramufasha uramenya yabikoze kubera iki canke kiriya yavuga ati reka rero ndamufashe ntazosubire kandi ni kubikora muri icyo gihe utangura rero kumufasha ukagenda upreta attention muha attention kugira nasubire kandi kugwa muri iyo erreur boyo ico ni kimwe muri byinshi mu bindi ikindi naco je Jean nohanura abantu no fete couple yamenye Imana ni kintu ca mbere like hari nubwo uvuga ati ndamutinya ngiziki ufite ugeze imbere y'Imana hari ukuntu ba ouverte sivyo kandi hari ukuntu ntabwo asanga ngiye mu bintu by'Ikristo urumva gusa nyene like musenga birafasha sana kuko umuntu afise crainte de l'Éternel ari ibintu hari amalimite atagerako ari ibintu atakora mu buzima bwe ati ibintu antwi ibintu ntavyo nokora ya nuko je indi conseil niyo prem Happy Valentine Day kuri mwebwe thank you umusuganda neza cyane hama rero nyene imbere ko duheza umviriza ese imbere ko duheza Andreta rero ni natwe twabimubwiye hariho byo twakubwira by'uyu muji hariho umuntu Elsie aba mu Rwanda agukunda rero yarungikanye ibintu Scott Scott binusa nabizane Valentine Happy Valentine Day ni mutipe aba mu Rwanda mutipe araba Magic TV double flower yasavye abiri okay yavuze ati wewe mu bakobwa bose ni wewe nyene yumva yo amashurwe nuko Imana kandi ngo aragufana aragukunda afite yaciye mbona ya interview wakora kumukubitiragiza akamaro sisa gira icyo umubwiye vre Andreta azora bien interview gira icyo uvuze kandi nari nabivuze hajya katiyo oyo nukuri kw'Imana Scott ngujya uvuze meme gishika twamubwiye nera ati turamufite surprise rero turaza kumushira muri deba amara yawe kw'Imana merci nawenzi ndahira hewe santima naje uwo muntu nukuri kw'Imana merci go sitafana kwibagiye yo cyangwa foto ndayiposte kuri Instagram everywhere it's your happy Valentine merci bashendagiza St Valentin bahe aragize St Valentin umva
give them abiri Banda ryohewe. yo Elsie St Valentin genza neza oh nibo Abandi. Odi. ikiganda cyo kugihenza nibo Ego. wakunze kudukira nondinera merci beaucoup jewe urazi ko couple yanyu top Merci. shaka kuzokwambara imutano cyane nambara ka hob gatesa mu minsi iri imbere nibo Elsie washa Elsie umunsi mukuru mwiza wakoze amaji bizu umwaka ni wawe sheri umve bahe tugira Je nawe. Turi bagore. Inushe fera. ngo twatene Turabatse. minu natwe ntaco turamasaje ibikwete ntaco Acho nawe barakubona yo Elsie uraryohewe mugabo how do you feel neza tudahejeje okay nerana nonzi merci beaucoup Elsie nawe nizere ko uryohewe Scott tujye gucelebrate turagera kubandanya urubanza tuzokuza merci ciao